iyi ni rya structure kujya nariko ndababwira. Hanyuma mu byo iki kigega kizofinansa muri infrastructure projet ya mbere turose ni ya Buja City Plaza iri soko rikuru rya Bujumbura. Tuzokorera muri mino ihingura y'ubutare, tuzokorera muri petroleum, kuzana ibitoro bije tukabizana cyane tukabihingura kuko muri Tanganyika hari ibitoro muri aviation, kwigurira indege z'u Burundi, ibyo byose bizokunda. Agriculture, kugwiza uburimyi n'ubworozi nk'uko leta iriko irabidusaba. Tourisme, abakerarugendo, industriel, kubaka amayezine kugira abarundi bose baronke ubuzi. Urumva rero ko hariho imigambi myinshi tuzofinansa, kandi mbe urazi ko nawe ufise uburenganzira bwo kuzozana umugambi. Umurundi wese azaba afise access yo kuzana umugambi. Wewe gusa utegereza kuba ari umugambi wunguka, ukazanira inyungu abanyamitahe, kandi uteza imbere igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi gitwagwa n'abantu 200 canke gitwagwa n'umuntu? Gitwagwa n'umuntu. Isi turimo gitwagwa n'abantu 200 canke gitwagwa n'Imana? Urumva rero nimba je nazanye icyo kivu, igisigaye nuko abanyamitahe ndabugururiye. None hari ibi abo rero wanashaka bo batinya babwira ati iyo mitahe yanyu ntimuyishiremo, baba baza guteza ibibazo. Nibazo bavuga babona niyuriye indege ngo he Fabrice nitwa nibareke kimwe gusa ibyo bashaka. Ego jewe ndiko ndabaha amahirwe. Kimwe gusa nuko bavuze ko Banque Mondiale, FMI, BAD byose byubase mu buryo nyene. Ego ibice 99% kwijana mu isi by'amafaranga hari yegeranywa mu buvuzi. Je nitwa Fabrice Manirakiza, ndi umwana wo mu Burundi yavukiye ngaha, hanyuma ngurira muri Australia, nkaba ndiko ndakorera ngaha mu Burundi imigambi yo guteza imbere igihugu cyacu. Fabrice meje kutwereka ko mugira mutangura ibikorwa byo kusubira mu isoko nkuru ya Bujumbura. Umushikiranganje w'inyubako za leta yari ngaha, mwiyumva gute kuba uyu munsi bimwe abantu bibaza ibiki isemo ya mbere itanguye? Urakoze, biraryoshye cyane kuba dutanguye igikorwa cyo gutunganya, cyo gukubura, novuga ati cyo gutegura ikibanza tuzokubakamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Biraryoshye kuko ni ibintu leta iriko iradushigikira, ni ibintu ngira mwavyiboneye mushikiranganje w'inyubako za leta niyo yarari, kandi ari n'igikorwa kizofinanswa n'ikigega rusangi c'abarundi, kandi abarundi bose abari abarundi bari ngaha mu Burundi, ari abarundi bari muri diaspora, kandi duhereye no ku murundi mutoyi, kuko umutahe muri ico kigega w'amafaranga make, umutahe mu marundi ni 103, umutahe mu madolari ni $103. Urumva rero ko ari iterambere rya twese. One Africa Investment Fund, abantu ntibariko baravyumva neza mu vy'ukuri, yakenewe kugira umuntu avyumve, kuko urabibwira umuntu kumva umenga ntabibona ibyo ari byo. Jewe ndakubwira ko One Africa Investment Fund yifate basi nka banki, hanyuma wowe urosa amahirwe yo kuba nyene iyo banki, wowe urosa amahirwe yo kuba umunyamitahe muri iyo banki. Rero uguzemwo umutahe, wowe ubaye umunyamitahe, hanyuma ayo mafaranga washizemo ni nk'uko ayo mafaranga washizemo wayashizemo kugira aze kugura umusenyi ngaha, kugira aze kugura ivyuma ngaha, hanyuma bazoba bari ngaha, amafaranga bazoza barariha yo gupanga niyo azoza kugusubiza wa mutahe, wongera uronke n'imyaka irenga 20 yo kunguka. Hari abantu basanzwe hari mu makungu canke ibihugu byo hanze, bavuze ati none vy'ukuri iyo nyungu izozingana gute, kuko bo urumva kumenga baritego ko barabimenyereye, ariko baba bashaka kumenya okay dushizeho imitahe 10 kuri bijya 103 canke $103, inyungu izozingana gute, ni yangahe canke ntibirayigwa neza? Ni turiko turabivyiga mugabo ibimaze indication tumaze kuronka. Icyo kigega kizoha uburyo canke kizofinansa imigambi itandukanye. Umugambi wa mbere ni ubu w'isoko rya Bujumbura. Bisigurika ati ubu mugambi wa mbere
mu byigwa twatanguye kugira ntiturabiheza mu byigwa twatanguye kugira biriko birasa nk'ibitwereka ko munsi y'imyaka 8 bya bihumbi 103 byawe uzoba ubigarukana cyufata imyaka irenga 12 kuduga uriko rero uraronka inyungu. Hari kibazo abarundi tukunze kugira cyo kutemerana by'ukuri hakenewe iki kugira nimba hari uvuga ati Fabrice ibintu niyo bishobora uwo bishobora ninde yoza ameze gute ako kantu abarundi katugorera ku kamera zoca za abarondere avuga ati je ndabirusha Fabrice acaza ce ndabimu ego ubwo ushidikanya nawe uragenda ubabwira ati genda ubaza amateka ya Fabrice urabi ibyo yakoze muri Miriwa urabi ibyo ariko arakora mu Kabezi urabi ibyo ariko arakora ku mashuri genda urabe muri Miriwa amazu y'akataraboneka atari bwabeho mu Burundi twarayubatse nta muzungu yaduhaye ubwenge nta muzungu yaduhaye amafaranga byose byakozwe urabona aba bantu mubona umengana abantu baciriritse nibo babikoze cyari kibuze gusa niyo ntumbero rero icyo shoboye nicyo kuvuga ati jewe intumbero uko nabonye muri Australia ibintu bimeze nuko nta kibuza bidakunda icyari kubuza n'amafaranga none tugira tuyishirire hamwe twagiye. Ni Fabrice dusanzwe tubona mu bwubatsi canke muri construction uyu munsi twatumubonye mu kindi kintu cy'ikigega gitandukanye n'ubwo bwubatsi mu by'ukuri Fabrice bumenyi bwiwe cyane amashure canke ubumenyi afise buri muri we n'ubuhe erega wewe uri kurabaza none ubumenyi ibyo wabonye ibyo nubatse byabenye hari ururimbo ruvuga ngo ese mwe muzovyemera je napfuye mushaka ko ninapfa muzoja muvuga ngo wa muntu arashobora nta kibazo ni murindi mugabo nimba mwarabibonye twebwe ubumenyi tufise burengeye n'ibi mubonye ego ubishidikanya ko azobibona rero ubwo ture kandi si jewe gusa n'abarundi bo bene murabona abajene bakoze I think microwave hariho abarundi bakoze urugomero rw'amatara mu miferege none bajya si bajya bumva ngo bafonze ariko kubera abarundi tuguma tugayana ubu rero genzanye system yo kurengera ibyo byose ubwo kwemera umurundi mugenzawe jewe ninatangura kwemera nk'umurundi wewe ni watangura kunyemera n'isi yose izodutinya. Hari umuntu ari hanze yambwiye ati twe amafaranga tuzoyatanga kuko ari n'abanyamerika ariko ko yatujya titiyariwe n'umurundi ati nta kibazo nabwo atoya ati nta hazoja kuko bizaba bikingiwe na berbe ako kantu ko kumva kumenga hazohava haba utuntu kuko hari ama deception yagiye araba mu bintu by'ibigega nk'ibi ariko basiguriwe neza hamwe na CRDB na Bankopu na Berbe kuko umuntu ashambwa ati naho twokwibwa tuba twibwe na Berbe nawe n'umuvyeyi wayandi mabanki disiguriwe neza ko kantu kuba mukingiwe na Berbe none kubera iki twimvira ngo naho twokwibwa none jewe wumva ko bo bahageze aho niba bashize umutayi mwisi kubera iki ntibyabo muri Miriwa kubera iki ntibye babandi nkishonje jena mvuga ati none haje Fabrice mwe uraza abakozi banje ndabwira ati bakozi banje mwebwe ndiko ndabungura ubwenge uzoza gufyina tugahomba je passport yo kwigira muri Australia ntayumbuze rero niyagira umuntu azoca umenga ari karahima Fabrice no namahigwe kuri twebwe ubu amafaranga hari karegeranirizwa konte iri bloqué na Jesse bizuburenganzira bwo kuja kuvuga ngo nkuyemwe amahera mpaka zijya nzego twavuze zikingira amafaranga zikongera zikakingira abanyamitahe zagiye. Hari kibazo cy'abana babifuza kugana namwe direct ariko bakabandikira bikabagora none nk'uburavyi byabaye harura abantu bariko baranyandikira rero niyagira umuntu azovuga ngo Fabrice ntamwishura ubonye nta kwishyuye suko ntagwaye agaciro kandi benshi ndabishyura gusa icyo ushobora gukora ni uko haciye nk'iminsi ibiri ari ikintu cyihuta uca usubira ukanyandikira hanyuma ndafise abo dukorana bikugoye genda muri Google wandike Fabrice Manirakiza uca ubona amashirahamwe yanje amasite uca utelefona kuvuga ati nkeneye Fabrice. Yego Burundi busanzwe bufise imbona kazoza kandi biraboneka ko imigambi muri ko murakora
isa n'iriko iramurika neza ibyo mbona kazoza. Mbega iruhande y'uyu mugambi umaze gushira habona ni iyindi migambi yihe yakazoza muba muzokora kugira ngo murushirize gushariza kino gihugu? Reka turabishe kamera ngaha kuko iyi ni rya structure kujya nariko ndababwira. Hanyuma mu byo iki kigega kizofinansa muri infrastructure projet ya mbere turose ni ya Buja City Plaza, iri soko rikuru rya Bujumbura. Tuzokorera muri mino ihingura y'ubutare, tuzokorera muri petroleum, kuzana ibitoro bije tukabizana cyane tukabihingura kuko muri Tanganyika hari ibitoro, muri aviation kwigurira indege z'u Burundi, ibyo byose bizokunda. Agriculture, kugwiza uburimyi n'ubworozi nk'uko leta iriko irabidusaba. Tourisme, abakerarugendo, industriel, kubaka amayezine kugira abarundi bose baronke ubuzi. Urumva rero ko hariho imigambi myinshi tuzofinansa, kandi mbe urazi ko nawe ufise uburenganzira bwo kuzozana umugambi. Umurundi wese azaba afise access yo kuzana umugambi. Wewe gusa utegereza kuba umugambi wunguka, ukazanira inyungu abanyamitahe kandi uteza imbere igihugu c'Uburundi. Ego ikindi kandi siko turaraba mwavuze ko mudashaka gutora ibibanza bizoba birimo mu gihe musanzwe uburinganire bw'iki kibanza busanzwe buzwe. Yego. Ntimwofatira ku buringanire busanzwe buzwi avaye ko mugira etide tuzobimenyesha kuko hariho uburinganire bw'ikibanza mugabo inzu ntiba iri muri superficie y'icyo kibanza cyose kandi urumva ubuza gupangisha cyangwa kugira soshobore aca panga ku mbuga nga bindira rero tubiharure inyuma y'ukwezi amezi abiri tubihejeje mwebwe nyene tuzongera tubatumire tubabwira ati uburinganire buri kuri ibi biciro ibintu bizoba bimeze uko ibintu byose tubibasiguriye. Uno munsi igikorwa dutanguye nicyo gutegura iki kibanza cyo gukubura iki kibanza. Ni inkuru nziza kandi tubashimire ko mwagize umutima wagutse wo gukwiramwe abandi barundi n'abari mu mahanga. Ariko hari umurundi adashaka baja kuri YouTube kumbuga ndavuga imbuga ngurukana bumenyi. Mutegura iki kugira wa muntu nkuko umugambi wanyu n'umutima mwagize wa muntu ari hariya ku mutumba hasanzwe mu komine itari mu internet ashikirwe n'aya makuru. Icyo gituma ubona kuri ko turakorana na Bankobu iriho. Bankobu ifite ino. Urumva ahariho hose umurundi ashaka kugurisha nawe ni bigoye ni arakigo ruzokora ko gushika kuri centre uzogako hanyuma uje kuri banko mugihe ikindi dutekeganije nuko tuzoza turatembera mu ntara hose kugira abarundi tubasigurire baguremwe imitahe tugire hamwe. Siko turaraba hariho amabanke ahantu CIDB na Bankobu amakomine zitarimo. Nta kuntu mwokorana na banke canke na posta umengo uri mu komine zose kugira vyorohe. Abo bose erega n'umugambi wacu. Poste nimbi bishoboye nizi tubwira ati reka tubafashe. Kopeke nimbi bishoboye nizi tubwira ati reka tubafashe. None ko atari inyungu zanje. Uko dukora ibi niko iyo kopeke niko poste niko ari we wese azoronka mu nyungu. Kuko iyi soko harura amakori azova ngaho. None si yaja gukora kuri twese. Rero ni nyingi byatwese. Ego nizere ko bizogenda neza kandi byose amakuru ariko aragenda kuko hariho televiziyo zisanzwe zishangaha. Ikindi twababaza ubakanisha n'abantu baguma bagira ubwoba ati ubakanisha ni umuntu umwe na One Africa uri alatete ni kuvuga promoter cyangwa sponsor tini wa wundi umwe nyene ntihashobora kuguma imigambi zokogwa ibiyo muri ubakanisha. None icyo gihe no kuvuga no bwira abantu igihugu cy'u Burundi gitwagwa n'abantu 200 cyangwa gitwagwa n'umuntu isi turimo itwagwa n'abantu 200 cyangwa itwagwa n'Imana. Urumva rero nimba gihe nazanye icyo kivu igisigaye nuko abanyamitahe ndabugururiye
none hari ibi abo rero wanashaka abo batinya babwira ati iyo migahe yanyu ntimuyishiremo baba baza guteza ibibazo nibo tubabe bavuga babona niyuriye indege ngo he Fabrice nibareke kimwe gusa nibyo bashaka ego jewe ndiko ndabaha amahirwe kimwe gusa nuko bavuze ko Banque Mondiale FMI BAD byose byubatse mu buryo nyene ego ibice 99% kwijana mu isi by'amafaranga hari yegeranywa muri ubu Fabrice ndabashimire cyane